burya nta mvura igwa idahita. Umwanya n'umucamanza wa mbere uca ubiha umwanya. Nico gituma kuva mu 2015 aho bageragereje gutembagaza intwaro yashizweho n'abene igihugu bikabata kuwa amazi ababishatse kubikora bakabungira hanze abandi gafungwa, hagumye hakurikiranwa neza ingene atangora zobananya ziriho bivaye n'abo bantu ngene bagiye. Murazi abagiye bose guhera ku mukuru wabo niyo mbare n'abandi bose baci bajana n'abandi bakiranirwa n'ubucamanza bw'u Burundi baci baja mu Rwanda. Ikintu ca mbere ikosa rya mbere riba mu bihugu no kwiyobagiza yuko ufise abagenzi n'abasi. Iryo ryo bari kosa rya mbere twadukoze nk'igihugu, kutamenya yuko ari abansi n'abagenzi. Ko sokuru yaravuze ati mwubake igihugu mucubake mugavye abasi bamaho, nta hanga itagira abasi. Kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva ku ntwaro za cami twamye sinovuga turabana ribi mugambi twamye dukozanyako, sivyo twifuza mugabo kuva kera. Muzogende murabe kahise k'igihugu, murabe ingene kagiye karaba. Twararose umwanya wo ukwinjira muri kahise. Ubu rero ivyashitse mu 2015 ariho byose bikomoka, kandi nkuko nyinshi mu kwiga bivuze nta kidakogwa. Jewe ndumukuru w'inama mpuzamamateka turi i Geneve mu Swiss, twarabonanye n'abarongoye inama mpuzamamateka n'amateka y'u Rwanda. Cenda babwira nti naho mugomba gufasha bajya abantu bagomba gutimagaza ubutegetsi, nimba mwebwe mwarirukanye igisoda ca Habyarimana cyose kuva kuri chef d'état major gushika ku deuxième classe, bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose, bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose, bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Kongo, mugabo bakaba batashoboye kugaruka. Amabrene n'indege babikora mu imbabura. Ubu amafaranga nayo yarabaye ibyatsi, nta bantu 20 bahufisiye n'abandi bazosura gutera igihugu cy'u Burundi ubakidufatana. Nimba mwarabonye isomo mwarose ku basoda ba Habyarimana, twabivuganye mu mubona twagiranye mu 2015. Twabo tuti rero muraba mugakoresha ubwenge Imana yabahaye, mukazirikana mukabona yuko inzira atayishika. Haize imyaka ubu guheza imyaka 9. Umva rero nta kiyo tutakoze ya tubwirane. Ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye inguvu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda, kwibate twebwe abantu bagize kudeta bose bari mu gasho barafunzwe. Zana abo bantu bacigwa imanza binjira igereza, binjire. Umwene gihugu twemu hitero cya gatatu cy'umugambo bavuga bati umwene gihugu kitorera indongozi zibikwiye kandi zimvuga kuri zemera ubutegetsi buciye mu matora. Ico ni nk'icivugo. Ugiye inyuma yacu nitwemera, urinjira igereza ugahanwa, kuko kudahanimbwa byorora imisega. Bateza kwinjira nta motife. Rero nimba batoba bavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya, umunsi bazoza bakinjira ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi. Oya, ibindi tuzokwigwariza tubana neza. Nico gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye, babaduhe kabisa. Ega si beshi, ega n'urutonde twatanze tuti abaduhe aba imyaka 9 iraheze. Mbega unyegeje abantu bamushobora gusanga barenze imyaka 50 kugira wica imigendera n'imyaka 1000
canke imigenderanire hagati y'abantu imiliyoni 15 mu Rwanda na 15 z'u Burundi. Abo bantu ubu baronderamwo iki ku buryo bobabika kandi bashobora no gupfa umwanya wose bishwe n'ingwara bagize accident cyangwa bagiye koga muri douche akagwa hasi akameneka. Ngaho uri kurazana ugwanko hagati y'amapepre abiri y'abene igihugu babiri abanyarwanda n'abarundi bidakenewe. Hari abantu benshi ngaha bagenderanira mu Kayanza nariyo kwa Kabarore bararongorana bose bamwe hakujya uragenda ukizanira mukeya rugamba w'umunyarwanda kazi gacu kubita mu mugamba ka mukeya rugamba wawe umurundi akayirongora ugacugenda kubikubizanamwo ugasanga hagiye Kabarore ugasanga hagiye Busiga ugasanga hariya muri commune Mwumba commune Nyamurenza commune Marangara baje bose bapana n'umupaka n'u Rwanda bagashaka kubona umunyarwanda nk'uko umengo n'umwasi. Si byiza umanya rero ni umucamanza mugabo vyiza bikozwe hagati y'indongozi bigakwa hagati y'abatwari ibihugu bice bizana iteka n'abantu bakamererwa neza abantu bakaza kuruhuka hari abantu bakeneye kuja Kigali abantu bagenda atakuri nubana ngo uko bitera bimera nabi niko umuntu agira umuraraba neza one muraraba neza irakenewe kweri muri 2024 nibaza yuko bizotorega umuti. Radio television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.